Nshuti bakundwa mudukurikirana ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Mwagwa rukurikirane rw'ivyigwa tumaze iminsi turabira hamwe. Ubu tugeze ku cigwa ca kane kivuga ngo guhangana nabo tutavuga rumwe. Uyu munsi turi burabire hamwe icigwa co ku wa gatatu igenekerezo rya 22 Gitugutu 2019 aho icigwa kitubwira ngo kuburabuza igikorwa. Mbega ico gikorwa caburabuzwa bivuye kuki, caburabuzwa nabandi? Rero aha hariho mwene data pasiteri yakiduteguriye neza, reka ndamuha ikaze, ariko mbere yuko yigisha reka tubanze dusenga Imana. Urakoze Mwami Yesu, turagushimiye ukuntu wabanye natwe, ukaba udukundiye ko twiga kandi dufashanye na bene data kwiga iki cigwa. Ndakwinginze ngo ukidutahuze, ugitahuze n'abariko baracumviriza mu izina rya Yesu. Amen. Ego Imana ni nziza. Reka ariko kandi imbere yuko ntangura icigwa nyezina, banze sabe mugenzi wacu widondore abarimwe baradukurikirana kugira ngo bumve abo bari kumwe mu iki kiganiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data niyo nkuru Epifode, mu Francis w'umusi w'indwi wo kwishengera ryo mu Kanyosha. Ego Imana iguha umugisha cyane. Nanje turi kumwe mu iki cigwa ni Pastor Denis Nshimirimana. Icigwa cy'uyu munsi nkuko abivuze mu ntangamarara mugenzi wacu Eveline, ni icigwa cyo ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 22 Gitugutu nk'uyu mwaka wa 2019, gifise umutwe uvuga ngo kuburabuza igikorwa. Nkuko mwabibonye iyi ndongozi itubwira inkuru za Nehemiya hamwe na Ezira, aho bagenda batwereka ingene baramirije mu gushira mu ngiro iyubakwa rya Yerusalemu n'ingoro y'Imana. Aha rero iki cigwa batwereka ingene muri Ezira igice ca kane uhereye ku murongo waho wa gatandatu gushika kwa 24, aho aba bantu bitwa Rehumu na Shimushayi bashatse gukoma mu nkokora ico gikorwa cyo kubaka ingoro y'Imana. Batangura noneho kwandikira bandikira abantu b'abatware bari abami mw'ico gihugu, aribo Dariyo bamwandikiye nkuko tubisanga muri Ezira igice ca gatanu no mu ca gatandatu. Hanyuma baranandikira Ahasuwerusi, ndetse batako baranandikira Aritazerusi. Aho hose kwari kugira ngo batange ibirego byerekana yuko abo bayuda niba bemerera bakubaka ingoro y'Imana mu by'ukuri bazosanga biteze umutego, kubera ko muri kahise bico gisagara cyane cyuzuyemwo ubugarariji mu buryo budasanzwe. Reka nsabe umusomyi agerageze kudusomera muri Ezira igice cyaho ca kane, asome ku murongo w'8. Ezira igice ca kane umurongo w'8 haravuga ngo Rehumu umujanama na Shimushayi umukarani bandikira uwo mwami Aritazerusi icete, barega abi Yerusalemu muri ubu buryo. Mbere Rehumu uwo mujanama na Shimushayi umukarani bafatanya kucandika na bagenzi babo bandi b'Abisirayeli n'abafarisatiki n'abataripeli n'abafarisiti n'abarikevi n'abanyababuloni n'abashushanki n'abadehayi n'aberamiti. Ego aha rero tubona yuko bagiye inama yo gushaka kwandika ibirego barega abayuda, bamenyesha yuko mu by'ukuri hamwe bo kwemera ubwo bwoko bukandika. Burya ugumye usoma iki gice ca kane cyose barerekana amakete bagiye bandika batanga ibirego kugira ngo ntibemere yuko abo bantu bubaka.
berekana yuko hazoba ubukene mu gihugu, berekana yuko umwami ikori yahora aronka atazosubira kurironka nk'uko byari bimeze. Rero bagashaka yuko aba bantu batohirahira bashike ku ntego yo kubaka igisagara hanyuma ngo bubake n'iyo ngoro y'Imana. Kandi rero byaragize ubwako mu buryo budasanzwe, kubera ko igihe banditse bararungika ico cete bakirungikira Aritazeruzi, hageze igihe abasubiza nawe abereka yuko yemeranya n'amakenga bafise, bica bituma igihe abandikira abasubiza nabo baca bafata ingingo yo kugenda kugira ngo bahagarike ivyo bikorwa, nk'uko tubisoma muri Ezira igice ca 4 guhera ku murongo wa 23 gushika kwa 24. Reka mudufashe gusoma kugira ngo abarimwo baradukurikirana mu by'ukuri bagerageze gutahura uko aba bantu babigenjeje mu gushaka guhagarika igikorwa c'abayuda cyo kubaka ingoro y'Imana. Ezira 4:23 haravuga ngo ego nuko icete cy'umwami Aritazeruzi kimaze gusomerwa uwo mujyanama Rehumu na Shimushayi umukarani na bagenzi babo, baca bagiye Yerusalemu aho abayuda bari, bababuza kubaka ku bubasha no ku kagobero. Nuko igikorwa cy'ingoro y'Imana iri Yerusalemu barakireka gushitsa mu mwaka ugira kabiri Dariyo umwami w'Ubuperesi ari ku ngoma. Ego Imana iguhumugisha cyane. Murumva yuko inyuma yaho Aritazerusi yandikiwe ico cete abwirwa ibirego bidasanzwe ku ngaruka izoba hamwe bo ronka uburenganzira bwo kubaka ico gisagara cya Yerusalemu n'ingoro y'Imana, hageze igihe hafatwa ingingo ryo guhagarika bukwi na bukwi ico gikorwa, kandi ivyo byarashitse. Hari ikintu rero ngaha gitangaje, aba bayuda hageze igihe bacika intege bamaze kuremerwa n'aba bategetsi bo hakurya y'uruzi, kugeza yaho nabo nyene badendebukirwa barahagarika igikorwa. Aha rero muri paragrafe mw'iki cigwa, iyi paragrafe ya nyuma baratumenyesha yuko bigaragara yuko abayuda bobo baciye bahagarika, ariko kandi ngo mu gihe hadutse kutumva kumwe mu nzira yo gukora ibikorwa twizeye Imana, ntitwari dukwiye guta ibyizigiro. Nubwo byari bimeze uko, bari kubandanya bizigiye yuko itegeko ryo kubaka ingoro y'Imana atahandi ryavuye ariko Uwiteka. Gutyo rero ntibace bafata ingingo yo guhagarara, ahubwo bakamenya yuko bari kumwe n'umunyankomezi, uwo nyene akaba ari we bashoboza guhangana n'aba bantu mu kubandanya bubaka ingoro y'Imana. Aha rero hariho amajambo nifuza yuko twotahura kugira ngo tuzirikane. Ahavuga ngo ubwoba burashobora gutuma ubwenge bwacu buhungabana, maze ivyiyumviro byacu bigahindukirira ukwihebura no gutakaza ivyizigiro mu gushingo cyo guhanga amaso ku bushobozi bw'Imana. Murumva yuko ubwoba ari bubi. Iyo rero twagize ubwoba mu mitima yacu tubitewe n'ibitero bitandukanye Satani agerageza kudutera, birashobora kudukura ku kwizigira ubushobozi bw'Imana, kutyo tukacika intege ugasanga turimo turakora ibitandukanye n'ubugombe bw'Imana, nk'uko abayuda byagenze kubwo gutega ubwoba n'aba bantu batashima ko bubaka ingoro, gutyo barahagarika igikorwa. Siko rero nk'abantu b'Imana bikwiye kumera no guhangana. Iki kintu carashikiye na Yohana igihe ari mwibohero amaze gutuma ko ubufasha buvuye kuri Kristo. Wewe aza kubona umenga Yesu ntaciye atanga inyishu ku kibazo yarafise, aradendebukirwa gatoya. Bisigura yuko rero mu bitego myinshi Satani atega kugira ngo akome mu nkokora igikorwa c'Imana, nukudutera ubwoba kugira ngo bikunde igikorwa c'Imana tugihagarike. Nico gituma rero nipfuriza yuko ata muntu numwe yotegwa ubwoba na Satani mu gihe yizeye Imana, kuko ngo uwibera mu bwigobeko bw'isumba byose yiyamira mu gitutu cishobora byose. Nta kintu rero na kimwe gishobora guhagarika umurimo w'Imana mu gihe tuzi yuko ibyo dukora mu by'ukuri bihuye no kugoroka kwayo. Aha niho icigwa kigarukiye. Nizere yuko
bene data namwe mwoba mufise iciyumviro kw'iki cigwa kugira ngo noneho abarimwo baradukurikirana barushirize gutahura. Imana ibaha umugisha. Amen. Amen. Ego cane murakoze pasiteri kuri iki cigwa ciza. Nanje iki cigwa igihe nariko ndaciga numvise koko ko hariho ububasha kandi hariho ubushobozi bwo kwizera Imana kurusha uko wohanga amaso ku bantu. Dawidi niwe yanditse muri Zaburi 118 usomye umurongo w'indwi aravuga ngo uhoraho ari mu ruhande rwanje arantabara nico gituma nzokwibonera abanyanka. Umurongo w'umunane yavuze ngo kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abantu, kugira uhoraho ubuhungiro kuri n'ikimazi kuruta kwizigira abahambaye. Amina. Aba bayuda ikintu catumye igikorwa cabo gikomwa mu nkokora mbere bigatuma bahagarika nuko batinya abantu. Jambo ry'Imana yavuga ngo ntimugatinya abantu. Rero bo bari bahanze amaso abantu bakura amaso yabo ku bushobozi bw'Imana, maze bamaze kubona ba bantu bari bizigiye ko aribo bazobashigikira atari ko bigenze, ahubwo bahindutse ababagwanya mu gikorwa baca baterwa n'ubwoba barahagarika. Rero iyo turi natwe mw'iki gikorwa twari dukwiye guhanga amaso kuri Kristo tukizera amasezerano, kuko bari bafise amasezerano abereka yuko ari ngombwa iki gikorwa bagiherahetse, ariko bakura amaso ku masezerano bibagira amasezerano bakura amaso kuri Kristo bibatera gusubira inyuma. Imana idufashe natwe iyo ko turi mu rugendo duhanga amaso ku wasezeranye kugira ngo dushike aho yadusezeraniye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Jewe n'umwami w'abami mu Empereur atwara ibihugu byinshi niwe bandikiye bagerageza kumubwira amajambo y'ukuntu bimeze, biraboneka yuko yaciye afata ingingo ihuye n'igisabo bamusabye yuko Yerusalemu ihagarikwa kubakwa. Rero turabona yuko Imana nayo iciye mu bahanuzi nk'uko twayibonye mu kigwa cyaheze yaremesheje Abisirayeli ngo babandanye kubaka. Urumva nca numva yuko Abisirayeli mu kubandanya kubaka bariko baragaragaza iteko ry'umwami Artazerusi. Mbega iyo amategeko avuye ku batware akatubuza gukora igihugu runaka kubumvira kuko birivuga ngo yuko tuvuye kubaha abaganza, nijyari twobumvira nijyari tutobumvira, kuko nk'akaroro k'Abisirayeli ndabona ntibabumviye. Bararenze ku cyagizwe cya Artazerusi kivuga ngo nimuhagarike kubaka. Nijyari twobumvira nijyari tutobumvira ko birivuga yuko dukwiye kubaha abaganza. Nico cyumviro nshaka ko dufashanya mu mfashe. Murakoze. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ubajije ikibazo cyiza, ikibazo kandi gishobora gufasha umuntu uwo ari we wese ahaherereye, kuko nijyari abaganza badutegeka maze tugakora ibihuye n'ibyo batubwiye. Mbega nijyari hoho umuntu yohakana itegeko ritanzwe n'abaganza. Mu by'ukuri tubona yuko umuntu ategerezwa kwizigira uhoraho gusumba abantu. Rero igihe cyose abaganza batanze itegeko riza ridukura ku Mana yacu, nk'akarorero igihe batanze itegeko riza rivuguruza imyizerere yacu, riza ritubuza kuguma dushira mu ngiro ibihuye n'uko Imana igomba, muri ico gihe dusha duhagarara nk'uko Daniyeli yahagaze mu kiyaya c'idura. Ariko igihe cyose abategetsi bafashe ingingo, iyo ngingo ntizivuguruza intumbero Imana ishaka igikorwa runaka gushitsa ku bantu bayo, muri ico gihe mu by'ukuri twemeranya nayo, kuko ruca tuvuga ngo nta kuganza kutava ku Mana. Uko kuganza rero ruca tubona yuko guhuye n'ubugombe bw'Imana, ariko kandi biranashoboka ko umutware afata ingingo ivuguruza urutonde rw'Imana. Muri ico gihe no guhagarara dushize amanga twizigire uhoraho wenyene kudutuma igikorwa, ariko ntitumene ibanga dusange twavavanuye n'ubugombe bw'Imana kubera umuntu, kubera havuga ngo aravumwe uwizigira umwana w'umuntu. Igihe rero hafashwe ingingo idukura ku bugombe bw'Imana, duhanurwa nyabo na guhagarara dushize amanga tutisunze n'ingaruka yabyo.
tumera nka Shadrake na Meshake na Abedinego bavuga ati nubwo Imana idotukiza uyu muriro kubw'itegeko ryatanzwe n'umwami twebwe ntidupfa twunamiye iki ibigirwamana niho duca duhagarara. birumvikana yuko ari ukuraba icyo umuntu aba ariko arakora kuko abisirayeli bariko barakora ikintu bategetswe n'Imana cyo kubaka urusengero n'igisagara. Rero iteko rivuye kuri Artazerusi ryari rije kurwanya umugambi w'Imana. Bisa nkaho nk'uno munsi hoza nk'iteko rivuye muri leta rivuga ati abadventiste ntibasubire kwigisha ubutumwa bw'isabato canke bwa marayika wa gatatu canke ntibasubire kwigisha Bibiliya. Birumvikana yuko ngaho twotuma twemera tugapfa nako duhagarika icyo gikorwa kuko nicyo gihugu Imana yadutumye mu isi. Mugabo hari izindi ngingo zijanye n'ibintu bitajanye n'imyizerere shingiro abatwari bafitiye uburenganzira bwo gufata ingingo kandi bigasaba yuko tuzubahiriza. Nuko ndabitahuye. Murakoze. Ego murakoze mwebwe mwadufashije cyane kuri iki cigwa. Dushimire kandi n'abariko baratwumviriza na mwebwe Imana ibahezagire kandi tubasabe na mwebwe kwama mwunganira kuko murafise byinshi mutahura mushobora kutwunganira canke se n'ibibazo byanyu turabyakira. Reka mu guheraheza dusabe mwene data Epipode aturangirize n'isengesho. Habwa icyubahiro Imana data twese uri mu ijuru. Urakoze kuno mwanya ubanye natwe ukaba dushoboje kwiga iki cigwa. Ndakwinginze kugira ngo abe ariwe wamutubera umurongozi n'umwigisha muri ubu buzima bwo kwizera dukomeze kunesherezwa nawe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.